twese tuje hamwe abacamanza dutangure kugira intwari ibereye mu butungane. Nukuvuga yuko mwarabonye yuko iyi ngingo yafashwe nayivuze imyaka mugabo bidutwara umwanya munini kugira ngo dutunganye neza ibitigiri abaribo. Kubera iki? Kubera twasanze abantu ntibakurikiranwa kuva bakoze icyaha bashengezwa gushika naho bari mu mabohero bagume bakurikiranwa muri fishi. Ubu rero turifuza yuko abantu bokurikiranwa neza tugire niyo ntwari ibereye mu butungane hamwe nivuze uti izina naka amazi kiringa iki asigaje kiringa iki uyu uyigenza uko zikosa baryandika bikamenya uyu muntu yigenza neza ca yigenza nabi. Ico ni cambere no saba abajejwe igisata mu butungane igisata kijejwe amabohero si n'amabohero gusa kuko mpere kunyamira mabi umuntu afashwe nibamenye bati yanditswe tukamenya tutuye areze uyu nawe bamuciriye igihaniki apfungiwe hanaka azomara ikiringa iki ahapfungiwe bimeze gute yigenza neza ca yigenza nabi tubibone gutyo niho bizoza biratworohera ingingo isohotse n'abantu babareko urazi kumara amezi n'amezi uzi yuko uzorekugwa. Urumva inkubu twarahovye kubera tutagize intwari ibereye mu butungane. None rero kuva ubu dutangure rero tugire fishi twaba dukurikirana ku munsi ushatse kumenya ingene abapfungwa bamerewe ucu bibona bidatevye. Kunyarutsa imanza naho twavuze utariho ababurana bapfunzwe ntibiryoshe na gatoyi ko umuntu apfunga umwanya muremure atarubanza aracirirwa. Turifuza cyane yuko ata muntu yomara amezi arenga 3 apfunzwe ataracirirwa urubanza. Reka abacamanza mumenye ko ari umuhamagaro kujya kwabihebeye Imana kujya kw'abasirikare ku umucamanza n'umuhamagaro kuko bigira umutima w'ubuntu. Nico yituma utonezerwa ubona hari abantu bapfunzwe bataracirirwa imanza utavuga uti ingingo niyo imufashe. Tunyarutse rero imanza niyo twavuga tuti intwari ibereye mu bucamanza ukarara kwijoro ukemera ukarara kwijoro mugabo ukavuga uti abapfunzwe bose uyagirizwa iki intaye yaramukubise mu gahanga kugira ngo turonke abantu. Ico gihe twoca dusanga amazu y'amabohero nayo yatezuriwe mu bitigiri. Hanyuma ikindi kudapfungira umuntu ubusa ngo ndagupfunga bonereho n'akajyo kebura cyane mu nyamiramabi. Hariho umuntu abafitiye umwendo wundi agaca abwira umupolisi ngo bakuru bawe ngo kuwa gatandatu no kuwa mungu so bazoba bari ngo mumfatire umumfungire ngo nzoguhako agahengera kuwa mbere mu gatondo abakuru baje agaca murekura. Ivyo turabizi. Mbere ko ngira Imana icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi akaba ari ngaha murazoza muricisha hajya ku makomisariya ku munsi wa gatandatu no kuwa mungu ico muza murirabi hanyuma uzo yagize ivyo ahanwe nta gupfungira umuntu ubusa. Ntuba aho ntubukiri muri leta mvyeyire upfungira umuntu ubusa leta ntigira iterabwoba leta irahana hakurikijwe amategeko.